turabaha ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze ngakuri no munesha kuri yacu aina yanyu Abarundi News TV ibonesha kuri imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Turi kuri wa kane kwigenekerezo ya 17 ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze ababana natwe gatanu kuri gatanu, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu Burundi by'umwihariko abanyagihugu barakomeza kugenda baratabaza bavuga ko Uburundi bukomeje kugenda burabakwegera ibihe bidasanzwe, ndetse bakaba bavuga ko bashobora kuzohura n'akaga mu gihe General Major P.ndayishimiye by'umwihariko atashyira imbaraga cange ingufu mu bigendanye no kurinda abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Mu Burundi harakomeje kugenda hibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Hari amakuru yihuta akomeye cyane akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri uno mwanya, aho abaherereye mu bice bigiye bitandukanye bya komine ndetse n'ibice bigiye bitandukanye begereye muri Cibitoke bavuga ko hongeye kwibonekeza abandi bagwanyi cane cane b'abanyarwanda babarizwa mu mari wa FDL ndetse na FRN. Bibaye mu gihe tumaze iminsi turagaruka kuri ndi operation iherutse kuba by'umwihariko bivuga ko yoba yarahitanye ibitigiri by'abasoda bashika ku majana 2, by'umwihariko baje biyongera ku bindi bitigiri by'abasoda bashika ku 181 baherutse gupfira mu kibira. Ahanga muri Cibitoke biravuga ko harimo abagwanyi b'abanyarwanda mu kibira. Abanyagihugu rero baba mu nkengero z'ishamba rya kibira baramenyesha yuko hariho haribonekeza abagwanyi b'u Rwanda bo muri FN ndetse na FDLR muri iryo shamba basanzwe yonyine n'abasirikare b'u Burundi hamwe n'imbonerakure. Abanyagihugu bakaba bariko bibaza by'umwihariko nyine by'umwihariko icyo baba baraje gukora ndetse n'icyo baba baragambiriye. Ujejwe ibikorwa bya gisirikare avuga ko abanyagihugu by'umwihariko batazi ingene by'umwihariko se badashobora no gukomeza gutandukanya abasoda b'Abarundi ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abansi muri rusange. Haramaze iminsi rero haravugwa by'umwihariko abagwanyi bagiye batandukanye cyane cyane abiganjemo by'umwihariko abo muri FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barakoranira hamwe ibikorwa bigiye bitandukanye byo gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano, ariko kandi bikaba ari ibikorwa bitariko birabahira, dore ko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira kubegereye igisirikare cy'u Burundi ntibajye umunwa mu kugaragaza ko inshuro nyinshi bagiye baragerageza gukora ivyo bikorwa byabo bagiye barahura n'ibibazo makomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yandi yihuta cyane akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'uko yagerageje gushora akayabo k'imiliyari 2 z'amadolari y'Amerika mu kugura ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'indwano za gisoda n'indwano zikaba kwifashishwa n'abasoda. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira nuko ngo botanguye kurambagiza by'umwihariko intwaro ziremereye cyane harimo indege ndetse n'izindi ntwaro zikogwa n'Ubuhinde. Nuko amakuru akomeza kugenda aradushikira turabigarukaho. Igisirikare cy'u Rwanda kirakomeza guhakana ibirego byo gufata abagore rero ku ngufu muri Repubulika ya Centrafrica nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Turagaruka kuri imwe muri raporo zikomakomeye cyane zagarutse ku gihugu ca Tanzania ngaha muri iyo raporo cyangwa icyegeranyo ca Human Rights Watch. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza murereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero tonda kwanditse sabone kugira ngo cubana natwe 5 kuri 5 ubane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza. Ukurikire amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zimwe na zimwe mu makomine agiye atandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze. Dore amakuru yacu tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi.
Uburundi burakomeza kugenda bugaragaza intumbero ndetse by'umwihariko n'umugambi ukomakomeye cyane wo kugerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uburundi buravuga gukomeza kwakira abasoda bakomakomeye cyane by'umwihariko aho bukomeje kwifatanya na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. No Burundi butahwemye kugaragaza ko bufise imikoranire yeruye n'umuhari wa FDLR ndetse na FRN imihari isanzwe iragwanya ubutegetsi bwa Kigali. Ni ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko bishobora kuzokurura amakimbirane ndetse n'amatati hagati y'impande zombi, ndetse by'umwihariko bikaba bishobora kuzogeza by'umwihariko ku bigendanye n'ingwano yeruye. Ibi ni bivugwa na bamwe mu basesanguzi bakurikiranira hafi biriko biraba. Bagaragaza ko u Rwanda rutazigera na rimwe by'umwihariko rwihanganira by'umwihariko abakomeza kugenda barashaka kuruhungabanyiriza umutekano, bakaba barashize intambwe ndetse by'umwihariko bakaba barashize imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko byerekana yuko bakomeza kugenda baracungera umutekano. Mu Burundi nga muri iri shamba rya Kibira haramaze iminsi havugwamo operation zikomakomeye cyane. Ni operation inzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'ibimenyeshamakuru bigiye bitandukanye byiganjemo nk'ibimenyeshamakuru bya leta by'umwihariko bitigeze biravugaho cyane cyangwa se ngo bigire icyo bivuga. Icyakora ku mvo zacu abegereye igisirikare cy'u Burundi bavuga ko bamaze iminsi barakogwamo by'umwihariko n'ingabo batazi aho ziza ziranafise n'amadrone aragenda mu ijoro bafise n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Bivuga ko mu nyuma y'igitigiri cy'abasoda bashika ku 181 barutse gupfira nga mu Kibira. Ubu noneho by'umwihariko bakaba baravuga yuko by'umwihariko haherutse gupfa abasoda bashika mu majana 2 abiganjemo abo muri FRN ndetse na FDLR, ariko kandi hakiyongeraho n'abasirikare b'u Burundi harimo intwazangabo zisanzwe zirabahereza imyimenyerezo. Nubwo bivuga ko ari ishamba cyangwa se rigoye kuba wogenjeramo mu ijoro, ariko by'umwihariko riri n'ahantu hagoranye kuba wohagera hasanzwe ari inkambi zabo. Bivugwa ko gushika ubu ngubu batari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko batunguye no kubona abo basoda badatinya ndetse baranaperereza bakagera ahantu hose. Nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aravugwa rero, mu nyuma y'ibyo byose abanyagihugu bariko by'umwihariko baravuga yuko batewe impungenge no kongera kubona abo basoda benshi mu gihe bamaze imisi barumva ibihe bidasanzwe, ndetse by'umwihariko haranatorwa ibiziga. Ibyatumye ujejwe iperereza nga muri iyi ntara c'Ibitoke yongera guhindurwa. Abashinga ntahe bavuga ko hari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bibonekeza mu ishamba kimeza rero ry'Ikibira. Barateye ubwoba abanyagihugu bo ku mitumba ya Rutorero, Gafumbegeti, Gasebeya ndetse na Ruhororo, Bumba, Ndora, Myave ndetse na Bihembe mu makomine ya Mabanyi, Bukinanyana mu ntara c'Ibitoke uraruko bushira urengero bw'u Burundi. Abanganga ngo baragaragara bafise ibigwanisho bikomakomeye cyane, ndetse ngo bongeye kwibonekeza cyane mu gatondo ko kuri uyu wa kane kwigerekerezo 17 Gitugutu 2024 kubw'intazi zigiye zitandukanye zitangwa n'abanyagihugu begereye Ikibira. Abo bagwanyi b'abanyarwanda baharurwa by'umwihariko mu majana berekejwe n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari ugwaruka CDD-FDD ndetse n'abasirikare b'u Burundi by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara baje gucumbika muri iryo shamba bavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse hakaba n'abandi bariko barava mu makambi ya gisirikare aratandukanye ngaha mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Aba basoda by'umwihariko bongeye kwisukiranya nga muri iri shamba mu nyuma y'izo operation, abivuga ko by'umwihariko n'abasoda bamwe na bamwe b'Abarundi bari muri Kongo bashobora kuzogarurwa by'umwihariko mu rwego kugira ngo bashe kurabira hamwe uburyo bacunga uyu mutekano. Ni mu gihe Burundi kandi bumaze imisi buriko buratoza cyangwa se buratanga imyimenyerezo ku basoda bamwe na bamwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, aho bakomeza kugenda bagaragaza ndetse barashimangira yuko by'umwihariko hashobora kuzobaho ibihe bidasanzwe. N'abagwanyi ba FRN hamwe n'interahamwe za FDLR, intumbero yabo rero ngo nukongera kuba botanguza kuba bogira ibitero ku Rwanda kugira ngo bigarurire by'umwihariko icyo gihugu bavuye ku butaka bw'u Burundi. Ikiringo ca by'umwihariko bivuga ko bivugwa n'isoko mu gisirikare by'umwihariko ritashimye kwivuga izina.
umuhinga by'umwihariko mu kahise muri politike y'akarere k'ibiyaga binini asigura ko ukutumvikana kuri hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse na Gitega bisugura by'umwihariko ku ruhande rumwe rero igituma ubutegetsi bw'Igitega bushigikira abaroberi bo mu gihugu cy'ikibanyi mu buraruko. Kubwo muhinga by'umwihariko muri iki gihe by'umwihariko muri hari icuka cibi n'ibyo bihugu bibiri kivuye by'umwihariko ku ntambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ihuza Kinshasa ndetse na M23. Ubutegetsi bwa Gitega buriko rero burafasha bikomakomeye cyane mugenzi wabwo mu burengero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hagati aho imigwi y'abaroberi igwanya Kigali rero irafashwa mu bigwanisho, amasasu ndetse n'ibifungurwa na Gitega irateye umutima uhagaze abo banyagihugu by'umwihariko bakaba akunkengera z'ikibira benshi cyane muri abo ngabo bakaba boba biteguriye guhunga mu gihe by'umwihariko hoba ugutana mu mitwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Abanyagihugu bakaba basaba insiguro by'umwihariko ikwiye ndetse bakaba bongeye gusaba ujejwe amatohoza nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi cyane cyane nga mu ntara ya Cibitoke amaze guhabwa izi nshingano vuba aho yaje arasimbura mugenzi we by'umwihariko waranzwe n'amanyanga ndetse n'amabi menshi by'umwihariko kuba yongera icyo atangaza mu bikorwa bya nyabyo by'umwihariko bigomba kwerekana icyo abo bantu bari baraza kumara. Cibitoke rero yarakomeje kugenda by'umwihariko iribonekeza by'umwihariko mu mabi menshi cyane agiye atandukanye haba mu bayobozi bayo bagiye baraza kuharongora, haba mu bajejwe iperereza, abajejwe intwaro mu gisoda ndetse n'igipolisi ndetse n'abandi bagiye batandukanye barakomeje kugenda bagaragaza icyo twakwita ibihe bidasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakibazwa amakuru agiye atandukanye by'umwihariko agendanye n'abanyagihugu uburyo bakomeza kugenda baratabaza bavuga ko babangamiwe n'ibikorwa nk'ibyo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi zimaze iminsi zirakorwamo mu buryo budasanzwe ndetse zikaba zimaze iminsi zirahura n'akaga komakomeye cyane, ariko by'umwihariko zikaba zaranze kuva ku izima. Bivuga ko hari operasiyo zishika muri zibiri zimaze iminsi zirakorwa, ariko by'umwihariko abatari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko izi operasiyo zishobora kuzozana akaga gakomakomeye cyane ku bigendanye n'ubushobozi bw'igisoda cy'u Burundi, aho by'umwihariko ibyo bariko barategura mu gihe biba bitaragegwaho by'umwihariko haca haraba ibindi bihe bidasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nubwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariko harageragezwa ibigendanye by'umwihariko no kuba hoshyirwa hamwe imbaraga mu kugarura amahoro n'ituze nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, biravuga ko igisirikare cyo mu kirere cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC kiriko kirashaka cyane cyane kuvugurura indege zacyo, kandi ubu ngubu by'umwihariko ngo Ubuhinde nibwo buhanzwe amaso mu gushakisha indege za gisirikare zikomakomeye cyane ziteye imbere. Muri Kanama intumwa rero zikomakomeye cyane zaraturutse mu gisirikare ca Kongo FARDC zarasuye New Delhi by'umwihariko kugira ngo baganire ku bigendanye no kubona indege z'indwanyi za Tejas MK1 zishobora gukora ibintu by'umwihariko bitandukanye. Uruzinduko rugaragaza intambwe igaragara by'umwihariko mu bikorwa bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byo gusimbuza indege zishaje by'umwihariko zakorewe mu Burusiya zirimo nka Sukhoi 25 Forge Foto nk'uko biriko biratangazwa. Umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo hamwe n'abandi bashinzwe rero umutekano baragiranye ibiganiro byinshi cyane n'abahagarariye Hindu Ostani Elostan Limited harimo rezonariko engineer w'indege uzwi cyane Konta Harinalainama. Ibiganiro byibanze ku mikorere ya Tejas MK1 n'ubushobozi bwayo bwo kuba rero yosimbura by'igihe kirekire indege za Sukhoi 25 FARDC isigaranye by'umwihariko zisanzwe zirifashishwa. Kugeza ubu by'umwihariko FARDC irakoresha indege zitandukanye zirimo nka
Sukhoi na MiG 23 ndetse na kajugujugu za Mira -21 24 gukoresha by'umwihariko Tejas MK1 byerekana kuzamura cyane ubushobozi, kuzana ikoranabuhanga rigezweho ndetse no kongera ubushobozi bw'imigwanire. Izi mpinduka rero zifatwa nk'ingirakamaro kuri RDC kugira ngo by'umwihariko ikomeze kugira igisirikare gikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradushikira aradusomera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Ibi biragaragaza ko Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ishaka gukomeza kugira igisirikare cyo mu kirere gikomeye cyane kandi kigezweho by'umwihariko cyabasha guhangana n'ibibazo by'umutekano umutekano by'iki gihe, nk'uko rero iyi nkuru tuyikesha urubuga rwa Military Africa ikomeza kugenda irabivuga. Ubuhinde bwashyize ingufu rero by'umwihariko mu kwagura ibikorwa byabwo mu bucuruzi bw'intwaro ku isi by'umwihariko bugamije guhangana n'abandi bakomakomeye cyane nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa mu kwibanda ku isoko rero rya Afurika. Ubuhinde bwizeye gutanga ibisubizo by'ingirakamaro kandi byizewe ku bwirinzi ku bihugu bishobora kubona rero ibikoresho byakorewe mu burengerazuba bihenze cyane. Tejas MK1 yaratejwe imbere kandi by'umwihariko ikorerwa mu gihugu imbere. Ni urugero rwiza cyane rw'ubushobozi bw'Ubuhinde bwo gukora ibikoresho bya gisirikare bikomeye cyane kandi bihendutse. Indege za Tejas MK1 ziri mu ndege ziteye imbere zifite rero ubushobozi bwo gukora ibintu bigiye bitandukanye kandi zihendutse ku gisirikare nyafurika nka FARDC by'umwihariko ngo ni amahitamo meza. Ubuhinde bwiyemeje gutanga rero kubungabunga indege mu rwego rwo kurushaho rero kongera ubwizerwe ndetse no kwerekana ko rero ibikoresho by'ubwirinzi bwabyo bidahenze ndetse by'umwihariko bwo byofasha buri wese gushimangira amasano ndetse no kuboneka ku isoko. Ingamba z'Ubuhinde by'umwihariko zirenze kugurisha ibikoresho gusa, ahubwo bugamije kubaka ubufatanye burambye ndetse no gushyiraho igihagararo by'umwihariko gihamye ku isoko ry'ibikoresho bya gisirikare muri Afurika mu gukorana n'ibihugu nka Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubuhinde ntibushaka kugurisha byinshi by'umwihariko ku bikoresho bikorerwa mu gihugu gusa, ahubwo bushaka no kugera ku masoko rero mashya ndetse no gushimangira igihagararo cyarwo rero ku isi mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda bozamura imbaraga z'Ubuhinde muri rusange. Ubuhinde rero nabwo buri mu bihugu bifise igisoda gikomakomeye ku isi ndetse Ubuhinde nabwo buri mu bihugu binateye imbere nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugaruke by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusomera, akaba akomeza kugenda by'umwihariko amakuru akaba akomeza kugenda aradushimangira ndetse arashimangira anerekana neza ko igihugu c'abanyi c'u Rwanda cyaba cyaje kugenda cyamagana ndetse kiranerekana yuko by'umwihariko ibiriko biravugwa ari ibinyoma muri rusange. Igisirikare cy'u Rwanda cyarahakanye ibirego by'umwihariko byo gusambanya abagore ku ngufu bishinzwa abasirikare bacyo bari mu butumwa muri Repubulika ya Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera, kivuga ko abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa barangwa n'ikinyabupfura ndetse no kurinda ndetse no kubaha abantu bahasanze. Ikinyamakuru The New Human Rights kuwa gatatu cyaratangaje inkuru y'uburyo rero abagore n'abakobwa muri Centrafrica bakomeje kwangirizwa ubuzima bakorerwa by'umwihariko ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONU, kandi benshi batavuga ko rero batavuga ibyo bakorewe kubera gutinya kwihorera by'umwihariko cyangwa se kutamenya uwo babwira. Abagore bagera kuri 4 rero barashinja abasirikari b'u Rwanda bagera kuri 6, babiri muri bo bari muri icyo gihugu ku masezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi, abandi bakaba bari mu butumwa buzwi nka MINUSCA. Ububiko bw'amakuru rero ya ONU bwerekana ko kuva 2015 habaruwe ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byarezwe ingabo za ONU muri Centrafrica zirenga by'umwihariko 730. Mu bashinzwa rero ibyo bikorwa harimo ingabo z'u Rwanda, iz'u Burundi ndetse n'iza Zambia ziri mu butumwa buzwi nka MINUSCA
nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Hakaba harimo ndetse n'abahoze abarwanyi ba Wagner Group bariyo ku masezerano y'ubufatanye by'ibihugu nkuko amakuru akomeza kugenda arabitangaza. Ingabo z'ibihugu byavuzwe zose byariko ntiziragira icyo rero zivuga ku birego bishinzwa abasirikare babyo muri iyo nkuru. Mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda by'umwihariko cyarakanye ibirego by'abagore batatu bavugwa mu nkuru y'icyo kimenyesha makuru twavuze. Umuvugizi wa MINUSCA yaravuze ko ubu butumwa rero by'umwihariko bwashyize imbaraga nyinshi cyane mu gukangurira abakorewe ibyo byaha kubivuga, kandi by'umwihariko biyemeje guha rero bihomeje gushakirwa ubufasha nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ingabo z'u Rwanda zo zirahakana ndetse zigaragaza neza yuko by'umwihariko ataruhare ndetse by'umwihariko ko ari ingabo zifise ikinyabupfura, by'umwihariko ziriko zirakora neza ibyo zijejwe ndetse n'ibyo zasabwe, kandi ingabo z'u Rwanda si ubwa mbere zigiye kucungira umutekano nga muri ibyo bice, dore ko mu bindi bice bigiye bitandukanye zakomeje kugenda zirahagarura amahoro n'ituze nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ingabo zigiye zitandukanye zaragiye zirashinzwa ibyaha bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, aho zakomeje kugenda zirashinzwa ibyaha bigiye bitandukanye cyane cyane nk'ingabo ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye. Icakora abasoda b'icyo gihugu c'abanye c'u Rwanda bazwiho gukorana umurava ndetse bakaba bazwiho gufasha buri wese. Akarorero by'umwihariko ni aho bagiye baracungera amahoro n'umutekano nko muri Mozambique na muri Repubulika ya Centrafrica ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndabashimiye, dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.